rero icyo nohanura abakozi b'Imana bagenzi banje bagwize amasemineri bigisha abantu ibijanye no kubaho mu buzima kuko duhora tugira amasemineri ibijanye n'agakiza ibijanye no gutera imbere mu buryo bw'impwemu ibijanye no kugororoka ivyo ni vyiza cyane ariko hamwe n'ivyo barondera abantu b'abakozi b'Imana babona aho bigejeje mu kwiteza imbere urasanga abakozi b'Imana bakora cyane bunguka abo nyene bakozi b'Imana babazane mu mashengero bigisha ugwaruka ingene badakwiye kuziga akazi muri leta gusa bose bakarindira ngo leta izoduha akazi nabivuze ngitangura leta niyo ushobora gukwiza akazi abarundi bose n'abarundi kazi bose abaheje amashuri bose oya none nk'umukozi w'Imana muri ico gihe nimba by'ukuri mukeneye yuko abakristo batera imbere mu ishengero muri ico gihe none nk'abakozi b'Imana ni giki mwokora canke ni giki uyu munsi muriko murakora canke mwoterera muri ivyo bikorwa kugira ngo by'ukuri bikunde abo bakristo batera imbere nk'uwo mugambi twari twagizeho kuzana umuntu yigisha abajene ibya entrepreneuria ingene bokreya ubuzibo nyene ubwabo kuko turabona muri iki gihe abaheza amashuri ni benshi kandi abantu bose bahejeje amashuri ntiboziga akazi kuri leta niyo ushobora guha akazi abantu bose bahejeje amashuri bashobore kugwiza ubutunzi bwabo bubafasha muri icyo gikorwa barimo cyo kugwiza ubutumwa ahandi kandi turabona Pawulo usibye n'ico Pawulo yanditse ibitabo byinshi dusoma muri Bibiliya abaroma abikorina abanyefeso Timoteyo Tito n'ibindi Pawulo ivyo byose yarabikora akabikora ariko arakora n'umurimo w'Imana rero kimwe mu bantu ibyo abantu bashobora gukora urashobora kwandika ibitabo basivye Imana abantu bakabigura bigashobora gufasha mu gikorwa c'Imana bikagufasha ubwawe bigafasha mu bikorwa by'Imana rero kuba umukozi w'Imana kuba umupastori kuba umuvugabutumwa kuba umuprofete ntibibuza umuntu gukora ahubwo Imana igushoboje ukagira icyo ukoze biragufasha no mu gikorwa cyawe petetse nk'iryo jambo mutubwiye mubanze mwitwararika iby'ubwami bw'Imana ngira ngo abantu twaciye dutahura yuko nyene rumva dukwiye kwitwararika iby'Imana hama ibyo mu isi nabyo kamenga twabihebye nakubiyeba kuko tuba mu isi kandi ego turi abakozi b'Imana mugabo ibyo bajya banatari n'abakozi b'Imana tuja ku isoko rimwe ibiharage ni hahandi nyene dusumira wowe ntuzogenda uri kuravuga indimi ngo baca baguha ikiro cy'ibiharage bakiguhe kwa gusa ushaka kuzivuga ahubwo bazovuga bati uyu yasaze canke yagwaye mu mutwe ntuzogenda muri alimentation ugiye kugura iki canke kiriya canke busheri ugiye kugura inyama ugende uvuge utangure gusoma Bibiliya ngo muri Matayo handitswe ngo nibuka inkuru y'umuntu umwe twari tuvuye gusenga turi muri bisi hanyuma akumva yaramusaba amahera acamubwira ngo Yesu yararishe Yesu yararishe byose byaciye bigenda gute none ko umva Yesu yarishe yamubwiye ati ibyo je ntunzanire ngaho yararishe mugabo nawe banza urihe ibyo ikaze cyane mwebwe mwese muriko muradukurikira kuri Agaciro Media abakunzi b'Agaciro Media tubaramutse cyane abakunzi b'ibanga ry'abatunzi abakunzi ba entrepreneur ya quiz mwese tubaramutse cyane nkuko mubibona rero kuri miko kubo batanzi izina ni Fidelite ndabaha ikaze rero ikiganiro cyacu cyitwa entrepreneur quiz abadukurikirana murabizi kenshi mba ndi ku materiel mba ndiko ndabaza abantu ibibazo bijanye n'iterambere rero uno munsi mfise umutumire adasanzwe cyane ni umutumire novuga ngo muri entrepreneur quiz twatewe iteka ryo kwakira umutumire tubafitiye kuri uno munsi rero tudatevye reka tuhe ikaze umutumire wacu tubahe ikaze cyane kandi namwe muko muradukurikirana wowe watanguye ikiganiro uze kugikurikira gushika giheze kuko ndazi uza kuhungukira byinshi ntuze kugiciriza hagati ariko nk'uko wagitanguye uze gucumviriza cose gushika gihere ndabizi hariho byinshi cyane uza kunguka mu bijanye n'iterambere mu bijanye n'uburyo kwiyumvira ku bikorwa canke ku migambi gushikana ku iterambere
rero karibu cyane, ndakwibutse wowe utaragira subscribe kugira ngo ushobore kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byo kuri Agaciro Media bibashe kugushikira. Haracako ibiganiro byinshi byiza cyane bitwigisha nk'ibanga ry'abatunzi cyangwa entrepreneur quiz kugira ngo ubandanye rero ubu wa mbere gushikirwa n'ibyo biganiro byacu. Hama rero tudatevye reka duhe ikaze umutumire wacu aramutse abakunzi bariko baradukurikirana yongera naridondora cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye kubona mwanyimviriye ko mukantumira kuri Agaciro Media. Rero ndaramukije abariko badukurikirana. Ku mazina jewe nitwa Pasteur Eric Nzisabira, nkaba nkorera ibikorwa by'Imana muri Eglise Orem Church. Yego nkaba nezerewe cyane kubona mwantumiye, n'ubuntu nagiriwe nanje. Murakoze gose. Murakoze cyane Pasteur. Abadukurikirana mwabyumvise n'umunsi twatewe iteka ryo kwakira umukozi w'Imana muri entrepreneur quiz. Rero abariko baradukurikirana cyane na Pasteur bwiwe yoshobora kwiyumvira akibaza ati mbega none gasha ko turi muri entrepreneur ya ni gute entrepreneur ya yohura n'umukozi w'Imana. Niyo mpamvu rero nashaka kugira ngo mudukurikirane cyane. Rero Pasteur twashaka kubabaza, mwumvise ikiganiro cyacu cyitwa entrepreneur quiz. Hama namwe mukaba muri abakozi b'Imana, umupasteur, umurongozi w'ishengero. Mbega turiko turavuga entrepreneuria nk'umukozi w'Imana, eske iyo sije ni sije mwumva ko ikenewe canke ni sije mwumva ko yoba ivugwa cyane mw'ishengero? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Icyo nogerageza kwishura ko nuko mw'ishengero, amashengero hari abantu benshi kandi bose ntiboba abakozi b'Imana ngo baba abapastori, baba bavuga butumwa bagende hajya imbere kugira ngo bashikirize ubutumwa. Ariko mw'ishengero turabona, reka tuze turishimikiza ndetse ijambo ry'Imana kuko niryo shimikiro rya byose. Murankundira, hariho amajambo nari nifuje kubasomera kugira ngo adufashe. Muri Luka igice ca 8 turasoma imirongo mikeya. Dore ku murongo wa mbere aravuga ngo hashize igihe gitoya agenda mu bisagara no mu mihana ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe, n'abagore bamwe bakijijwe impwemu mbi n'indwara, Mariya ariwe Magdalena, abadayimoni bibare bamuvuyemwo, na Yohana mukakuza umubwirizwa wa Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashisha ivyabo. Aka kajambo karanyubatse kose ngo babafashisha ivyabo. Urumva mw'ishengero hariho Yesu yari kumwe n'izindi ntumwa kandi bari bafise akazi kenshi, bagendagenda hirya no hino bavuga ubutumwa. Ariko biraboneka ko hariho abandi badamu, aha bavuze n'amazina, Mariya Magdalena, Yohana na Suzana, ngo bagenda bafashisha ivyabo kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Byumvikana ko barakora, baratama, bararuha kugira ngo kijya gikorwa kujya nyene cabandanije gishobore gushinga imizi gifise abagishigikira. Rero mw'ishengero nuko nyene harakenewe abantu bashigikira ibikorwa vy'Imana. Umuntu n'ubwo yavuze ngo ubutumwa burazimbutse. Urabona ugiye ahantu hose usanga imiryango yuguruye, amashengero aruguruye, abantu bose umuntu akinjira. Ati mugabo burya butumwa babwirwa burazimvye, amazu barayakota, ibyuma bagagura ibyuma bizimvye n'ibindi vyinshi bikenera uburyo. Rero iyo entrepreneuria turakeneye mw'ishengero aba entrepreneur, turakeneye abagwizatunga, turakeneye abazana uburyo bwabo kugira ngo igikorwa c'Imana kije imbere. Nico novuga. None nk'umukozi w'Imana muri ico gihe nimba by'ukuri mukeneye yuko abakristo batera imbere mw'ishengero, muri ico gihe none nk'abakozi b'Imana ni giki mwokora canke ni giki uyu munsi muriko murakora canke mwoterera muri ivyo bikorwa kugira ngo by'ukuri bikunde abo bakristo batera imbere? Yego murakoze. Mu bisanzwe harimo gusenga, ico ni cambere. Burya abakozi b'Imana, burya iyo abantu bamaze kumenya Kristo, ikintu cyose dukora tucereka Imana. Turasenga, ariko hamwe n'ivyo hari imigambi yo kwiteza imbere. Ndibuka muri Eglise aho usengera hamwe ajya nababwiye, twaratumye ko umuntu w'umukozi w'Imana akongera akaba n'umugwizatunga.
yararemesheje ikiyago arigisha abajene ingene bakwiye gukora, ingene bakwiye gukura amaboko mu mpuzu bagakora, bakagira ubwenge bakiyumvira, ntibigarukire ku gusenga gusa, ariko hamwe no gusenga haboneke n'abakora ibikorwa bizana uburyo bashobore kwifasha ubwabo, bashobore gufasha imiryango yabo, bashobore gufasha ishengero, bashobore gushyigikira mu gihugu mu migambi y'iterambere y'igihugu. Ivyo byose nk'uwo mugambi twari twagizeho kuzana umuntu yigisha abajene ibya entrepreneuria, ingene bokeya ubuzibonye n'ubwabo, kuko turabona muri iki gihe abaheza amashuri ni benshi, kandi abantu bose bahejeje amashuri ntiboziga akazi kuri leta. Leta niyo ishobora guha akazi abantu bose bahejeje amashuri, iragerageza ivyishoboye mugabo ahandi hacaba uruhara rw'umwe wese kwiyumvira ico yaho yokora. Ubu noneho haraje ikigo ca leta kijejwe korohereza abantu ushaka gukrea entreprise mu munsi umwe akaba arayikrea, akaba aratanguye gukora. Ivyo byose biriho kugira ngo bifashe abantu bose harimo n'abakristo bo mw'ishengero kugira ngo ntibiyumvire ivyo gusenga gusa mugabo biyumvire n'imigambi yo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo. Rero kubwanje novuga nti uno munsi ni iteka natewe ryo kwakira umukozi w'Imana, kuko nanjye sanzwe ndi umukristo. Rero hari ibintu byinshi usanga batwigisha mw'ishengero baraduhamagarira cyane gukura mu buryo bw'impwemu, mu gakiza, mbere ugasanga abantu barafise n'imihamagaro itandukanye. Nka mwebwe mwatubwiye yuko uri pasteur, waritavye umuhamagaro w'ubupasteur. Rero turumva n'abandi bose ba apotre, abaprofete, turumva abantu benshi mw'ishengero usanga bafise imihamagaro itandukanye. Rero ikibazo mfise canke n'abandi bose baba bariko baradukurikirana boba bakunda kugira surtout nk'abantu b'abakristo, rero usanga ngira ngo bafise amadidani cyane cyane ku bintu vy'umuhamagaro. Eske mbega nk'umupasteur canke umuprofete canke umuapotre canke uwundi muntu wese yahamagariwe ikintu kanaka ntashobora guhamagarirwa? Mbega Imana ntitanga izindi ngabire nko kumenyesha amakuru nk'uko kwacu canke abadandaza, abubatsi n'ibindi byinshi tubona mw'isi ibikorwa bitandukanye? Muri ico gihe mbega Imana ntitanga izo ngabire natwe? Urakoze cyane kuri ico kibazo, kandi niba ari ikibazo gikomeye abariko badukurikirana bakwiye kwiyumvira ko nabo. Ariko turabiye akarorero kuri Paulo mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, turabona ingene Paulo yari umukozi w'Imana akomeye kandi yahamagawe n'Imana mu buryo budasanzwe, kandi yakoreshejwe n'Imana ibidasanzwe. Ariko uwo Paulo nyene turabona ingene ngo kugira ngo ashobore kubaho yibesheho ataremereye abandi, yari afise igikorwa yakora ngo yajisha amahema. Ikindi gihe ahura n'abakozi b'Imana bandi, hari uwitwa Priskila na Akira, ngo barafatikanya kuko Bibiliya ivuga ngo bari basangiye ubuhinga. Ubwo buhinga bwari ubwo gushona isato. Baja hamwe bagira ico no kwita uno munsi association, kugira ngo bashobore kuba efficace, babikore neza, bashobore kugwiza ubutunzi bwabo bubafasha muri ico gikorwa barimo cyo kugwiza ubutumwa ahandi. Kandi turabona Paulo, usibye nico, Paulo yanditse ibitabo byinshi dusoma muri Bibiliya, Abaroma, Abikorino, Abanyefeso, Timoteyo, Tito n'ibindi. Paulo ivyo byose yarabikora, akabikora ariko arakora n'umurimo w'Imana. Rero kimwe mu bantu ivyo abantu bashobora gukora, urashobora kwandika ibitabo basivye Imana, abantu bakabigura, bigashobora gufasha mu gikorwa c'Imana, bikagufasha ubwawe, bigafasha mu bikorwa vy'Imana. Rero kuba umukozi w'Imana, kuba umupastori, kuba umuvugabutumwa, kuba umuprofete ntibibuza umuntu gukora, ahubwo Imana igushoboje ukagira icyo ukoze biragufasha no mu gikorwa cawe uba uriko urakorera Imana. Yego. Utubwiye ngo kuba umuprofete cyangwa umupasteur ntishobora kubuza ikindi kintu ukora. Mbega nkawe nka pasteur usanzwe ukora ibyo bikorwa byo mu ishengero gusa? Oya, nka jewe ngize ntaye gatoya, jewe ndakora ahantu, aho hantu nkora natanguye kuhakora ntarakizwa, mu nyuma ndakizwa, bananya ndahakora,
mu nyuma Imana irampamagara ingira umupasitori mbandanya ndahakora rero n'ubu ndakora ndi mu kazi ndiko ndakora kugira ngo nshobore gutunga umuryango Imana yampaye kugira ngo nshobore no gukora neza ibikorwa by'Imana Imana yanjeje kandi nibagiye wa murimo w'Imana Imana yampamagariramo rero ushobora kuba uri umukozi w'Imana Imana yaguhaye amavuta yo kudandaza ukaba umudandaza kandi ukaba n'umukozi w'Imana ukabikora atacica ikindi mugabo aho hari ikintu kimwe nateza kubwira abantu bariko barankurikirana ijambo ry'Imana muri Matayo 6:33 aravuga ngo mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi mu byo uzobyongerwa nk'inyongera jewe ibikorwa by'Imana ndabifata nk'ikintu two kwita priorite ngerageze gusigura gatoya nk'ubu uri mwibarabara uri mu muduga uri ku mwibarabara kanaka hari gihe uvuga ati priorite ifise bajya abantu ujya mu nafise priorite urabanza ukamurindira ugahagarara kugira ngo arengane rero iby'Imana n'iby'agakiza je ndabyita ko ari byo prioritaire nivyo vya mbere ivyo bindi navyo byo gukora kwiteza imbere guteza imbere gukora ibikorwa biteza imbere umuryango navyo nta kuvyibagira nk'abakozi b'Imana kumbura hari igihe usanga umukozi w'Imana ari occupé cyane ugasanga ibikorwa by'Imana biramutwara cyane mugabo rero abo murambona usanga nk'umugabo ari occupé umudamu ugasanga aradandaza akora ibintu abiriya kugira ngo asahirize umugabo kubera kumbure umwanya muke afise w'ibikorwa by'Imana byinshi byamutwaye ugaca usanga madamu arafise akantu akora gatuma bamererwa neza gatuma babaho neza nivyo bashobora kuvuga rero nibaza yuko ngira ngo abariko baradukurikirana nibaza ko bariko barabitahura nibaza yuko mu bakristo habayeho ikintu co kudatahura Petete nk'iryo jambo mutubwiye mubanze mwitwararike iby'ubwami bw'Imana ngira ngo abantu twaciye dutahura yuko nyene rumva dukwiye kwitwararika iby'Imana hama ibyo mw'isi nabyo kamenga twabihevye nakubiyeba kuko tuba mw'isi kandi ego turi abakozi b'Imana mugabo ibyo bajya banatari n'abakozi b'Imana tuja ku isoko rimwe ibiharage ni hahandi nyene dusumira wowe ntuzogenda uri kuravuga indimi ngo baca baguha ikiro cy'ibiharage bakiguhe kwa gusa ushaka kuzivuga ahubwo bazovuga bati uyu yasaze canke yagwaye mu mutwe ntuzogenda muri alimentation ugiye kugura iki canke kiriya canke busheri ugiye kugura inyama ugende uvuge utangure gusoma Bibiliya ngo muri Matayo handitswe ngo bakubwira ati twebwe ico dukeneye n'amahera kugira ngo tuguhe izo nyama ukeneye tuguhe ivyo biharage ukeneye tuguhe ivyo bindi ukeneye urumva ukeneye uburyo rero nshatse kuvuga yuko iby'Imana ndabigarutseko kandi ni kubiha priorite ikibanza ca mbere mugabo ntibikubuze kwirukanga hirya no hino kandi mu buryo bwiza kuko hari abiruka mu buryo butarimo ntitubwiye abadukurikirana ngo bagende baba bayisikuru bagende biyibe oya genda urondere ibintu mu buryo bwiza udandaza ukoreshe umunzani mwiza kuko Bibiliya hari iki ivuga ku munzani w'ikinyoma nimba uri umudandaza uwo munzani ukoresha uregere neza ntiwiba abantu kuko uvyivye aho uriko wikwegera umuvumo ariko gira ico ukoze kugira ngo witunge kandi utunge n'urugo rwawe yego nico ndashobora kuvuga je nibuka inkuru y'umuntu umwe twari tuvuye gusenga turi muri bisi hanyuma akumva yaramusaba amahera acamubwira ngo Yesu yararishe Yesu yararishe byose byaciye bigenda gute none ko umva Yesu yarishe yamubwiye ati ibyo je ntunzanire ngaho yararishe mugabo nawe banzurihe ibyo uciye nibuka ntaruciyemwo intahe iyo mufasha wanje harageze igihe abantu akora hama atangura kwiyumvira igikorwa yokora ndibuka yiyumvira gukora ibijanye n'ubuyi yarize amashure muga ntibyamubuza kwicara hasi akanoba ibigori agakuramwo ibikumbi akabigosora akabironga ugiye wasanga hose yacavuye kubera yaba ariko arakora hanyuma hagera igihe arabukora nyabuyi bubuyi buryoshe cyane ndibuka ndamubwira ngo jewe nizi ivy'ubudandaji ndamubwira nti ngomba ndakuronderera umukiriya nshafata ubuyi ipake imwe ndayijana muri alimentation ndayibwira uwari karadanzaza nti ubu buyi ni twebwe tubukora rero ndabukuzaniye kugira ngo ugende uhonje
wumvirize ingene bumeze niwasanga ari bwiza uzoshorera udasanze ari bwiza uzoreka ndibuka ndamuha amaze kugenda bukeye yaciye telefone ko nari nashize telefone ati komande ya ubuyi 30 kuko twasanze buryoshe gose duca dutangura gutyo gukora ubuyi turunguka ariko madamu yabukora byaboneka umengana ibintu bikingeretse umuntu yarize yarahejeje Imana yamugiriye ubuntu yarahejeje kaminuza mugabo ntibyamubuje kubikora kandi byaradusayirije gose mu muryango mu kungene tubaho byaradufashije gose kuko hajya usanga mu ngo hari ibibazo binibi rero umuntu ari kuvuga ati ndavye amashuri nize ndavye ibiki aka kazi umenga karasuzuguritse nagomba mbwire abajene bariko baranyumviriza nta kazi gasuzuguritse kabaho nta kazi kabi kabaho akazi ukaronse gakore uko kameze kose narijya wowe uri umukristo gasengere Imana irahezagira Bibiliya ivuga ngo Imana ngo izohezagira ibikorwa by'intoke zacu nizohezagira umunebwe ariko izohezagira umuntu ariko igikorwa ariko arakora yego wari kurabwira abajene natwe nibaza ko nibo tugira cyane ntibasuzugure akazi mugabo ahantu hari ikibazo nahanye mu miryango tuvukamo nawe uri umubyeyi ngira ngo urafise abana mu miryango twakuriyemo ntibigeze batwigisha ibi bintu by'iterambere canke byo gukora nk'uko ndetse n'amashuri batujanyemo ibyo bintu ni ibintu ngira ngo batigeze bavugwako ariko abanyeshuri bagiye kwiga biteze yuko bazoheza amashuri hama bafate za mpapuro bakorera bagende kuzirondeza ubuzi rero ibyo bintu ntaho twabikuye ntaho twabironse rero sinzi nka mwebwe nk'abakozi b'Imana uyu munsi ni igiki by'ukuri mwoterera mu ishengero mu gihugu kugira ngo by'ukuri ibyo bintu tutaronse uyu munsi abajene kuko uriko uramubwira yahejeje kaminuza ngo agende yicare anobe izo ntete z'ibigori ngo akore ntabitahura abona umengo amashuri yize ibyo bintu birasuzuguritse biragayitse cyane rero sinzi ko ni igiki mwoterera uyu munsi mwobwira abo bajene bariko baradukurikirana abakozi b'Imana abantu bose bakuze ndetse badukurikirana ni igiki uyu munsi mwoterera urakoze kuri ico kibazo narabonye harabaye impinduka mu bijanye n'ibyo kwigisha systeme d'enseignement y'u Burundi jewe mpora mfasha abana hariho kuru kera itahoraho mu gihe cacu yitwa entrepreneuria ubu rero basigaye bayiga mpora mbona abana batubaza ibijanye mbega ibijanye no kubaka amazu ibijanye n'amautorisation de bâtir bakabereka ingene umuntu ashaka kubaka inzu ibijyankenerwa byose muri iyo kuru bigamo ibintu byinshi rero ico nohanura abakozi b'Imana bagenzi banje bagwize amaseminere bigisha abantu ibijanye no kubaho mu buzima kuko duhora tugira amaseminere ibijanye n'agakiza ibijanye no gutera imbere mu buryo bw'impwemu ibijanye no kugororoka ivyo ni vyiza cyane ariko hamwe n'ivyo barondera abantu b'abakozi b'Imana babona aho bigejeje ukwiteza imbere urasanga abakozi b'Imana bakora cyane bunguka abo nyene bakozi b'Imana babazane mu mashengero bigisha ugwaruka ingene badakwiye kuziga akazi muri leta gusa bose bakarindira ngo leta izoduha akazi nabivuze ngitangura leta niyo ushobora gukwiza akazi abarundi bose n'abarundi kazi bose abahejeje amashuri bose oya ahubwo abakozi b'Imana babigisha ingene bakwiye gukora bakwiye kwiyumvira gukora ubuzi bwabo kugira ngo bashobore kwiteza imbere abajene nabo nkuko wari kurabivuga naje nayivuze bareke gusuzugura akazi je ngoma ndabaha akarorero kamwe jewe ndi umuntu nkunda kubaza ibibazo duhuye n'umuntu nkamubaza hari umuntu jewe mpora nshorera ko ibintu ngura bijya umuntu agura reka mvuge akarorero simba ntave yiyumva mvuge ibiharage umuceri ibiraya ariko turavugana aba yambaye urutaburiya kubera ko kazi akora ucafuye nyine ko niko kazi akora amubaza bite wewe mu kwiteza imbere mbega ibi bintu hari ahantu biragushikana arambwira ati mperuka kubaka inzu muri quartier imwe muri iki gisagara ndamubaza ibinyamidandaza nibyo byatumye wubaka inzu ati yego
ndavuga ndi bwa bundi basha arambwira ngo aheruka no kugura imodoka ibi nyene udandaza ibi nivyo byatumye ugura imodoka ati ntibinyene ati hamwe n'ivyo ubu mfise iraro ry'inka burya kugira nze gukora ibi mbanza kuja gukama inka nkashora amata mu nyuma nkaza rero umuntu amucako yobona ati umuntu aracafuye mbega ibi ariko arakora n'ibiki ariko urumva ivyo bimaze kumushikana rero ngashaka gusaba abajene cyane cyane eka n'abandi bose nuko nabivuze nta kazi ko gusuzugura akazi akariko kose imana yohaguhezagirira ibintu abantu bakagutangarira kandi ariko akazi umuntu akabona umenga karasuzuguritse rero abariko batwumviriza kura amaboko mu mpuzu abajene mukura amaboko mu mpuzu mukore none iyumvira umujene aja gusaba umuvyeyi ngo mpa amahera ya bus umukobwa uraza abakobwa bo bakenera byinshi mpa amayinite mpa amamega mpa bisi ujye ubisaba hazogera igihe umenga biramurambiye rero iyumvira ikintu wokora imana ugisengera ugishyira imbere y'imana hama imana uzobona yugurura imiryango n'icyo ntushobora kuvuga kugira ngo abajene bariko baradukurikira abakristo bariko baradukurikira muriko muravyumva cyane ntidushire imbere nivyo ivyo imana batubwiye tubigire priorite mugabo kubigira priorite ntibituma twibagira ibikorwa vyo hano mw'isi kuko tukiri hano mw'isi nyene rero umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi niwe yavuze icivugo kivuga ngo turi kumwe twese birashoboka rero muri Bibiliya naho ijambo ry'Imana hari aho rivuga ngo abantu bagiye hamwe bashaka gusambura bashaka gushikira Imana ngo ntibeshe bavuze Imana yavuze ngo aba bantu ko bashize umutima hamwe ngo nta kitotuma badashika ku cyo bifuza gushikako rero mbega nk'abakozi b'Imana nk'umukozi w'Imana ni ishengero abantu bari hamwe kandi usanga haba amakoraniro atandukanye nibaza ntibasenga kwa Mungu gusa usanga haba ibintu byinshi bihuza abakristo none nimba by'ukuri Imana ivuga ko turi hamwe tugiye hamwe byoshoboka ni gute uyu munsi abakristo boshobora kuja hamwe muri ibyo bijanye n'iterambere kugira ngo babe novuga nk'icitegerezo hano mw'isi uburyo tutabona abagwizatunga hariya tubone no mw'ishengero abantu bagiye hamwe bagashika ku bintu bikomeye na cyane cyane ibyo mu iterambere iki kibuze cyangwa n'iki cokorwa ndabona ibyo kugwa birahari n'ukuri birahari iyo nkuru wavuze ni inkuru y'umunara w'Ibabeli abantu bagiye hamwe barubaka babumvikana ngo Imana imaze kubibona yavuga ati bajya abantu bashitse kuri iki kintu nta kizobananira kuko barahuje bari hamwe ingorane ikibazo kihari abarundi barakunda kwikorana umwe wese akoraka uwundi akoraka ahubwo ugasanga jewe nshize butike ngaha ndandaza umuceri n'ibiharage n'ibiraya uwundi acaza impande yanjye akadandaza ibiharage n'umuceri n'ibiraya vya bintu nyene kugira ngo habe concurrence baba arabe ko iyo ntwara bamwifise rero Bibiliya iravuga ni Salomo yanditse mu majambo avuga ngo babiri barutumwe iyo abantu bagiye hamwe bashobora gukora ikintu gikomeye kurusha umuntu umwe yigira inama ubwiwe namye mvuga ku bijanye na Paulo ingene yifatanije na Priscilla na Aquila bagira association bagira cooperative kugira bashobore kwiteza imbere bose bari hamwe kandi byarabazaniye ibitari bike rero icyo nashaka kuvuga ni iki abantu baje hamwe kuko muri hamwe nimba icyo kintu cyo batwara ibihumbi 500 umwe akazana ibihumbi 100 uwundi ibihumbi 100 kumbure umwe byo mugora gukwiza ibyo bihumbi 500 muga mubaye 5 mubaye 10 mugakorera hamwe wabivuze n'umukuru w'igihugu yarabivuze abantu baje hamwe mu bashira hamwe bakorere hamwe babiri barutumwe ico umwe ashoboye babiri bashoboye ikirengeye ico umwe ashoboye rero abajene baje hamwe narumvise ikintu cyanyoheye abajene ngo sindanabazi mugabo narabumvise bagiye hamwe bize hanze ivyo kubaka baca bazino bagira ishira hamwe ari 3-4 baja hamwe kugira ngo bubake umva bari baravyize ku ishuri mugabo barabona yuko umwe ataco yoshobora baca baja hamwe
bakireya sosiyete batangura kubaka baganya amamashe basumisiona baganya amamashe hirya no hino bubaka kandi narumvise ko bariko baratera imbere n'ukuri turatera intege abajene wowe wize iby'ubutunzi nabo mwiganye muri ivyo by'ubutunzi murabe ko ata projet y'ubutunzi mutanguza nimba korora inkoko kandi ikindi kintu abantu baratinya kubera babona imitari miremire bakavuga ati tuzotangura nitwashikira miliyoni 10-20 oya nimba mushoboye gukwiza ibihumbi 100,000 tanguza ivyo nyene umugambi uriho je numvise umuntu yatanguye umugambi wo kudandaza ibitumbura hari kera cyane isoko iya Bujumbura ikiriho atangura uwo mugambi buke buke yemwe ngo yarateye imbere arubaka amataje kubera ibitumbura aragura imiduga aragura amayasi kugira ngo kuko ntibyari bigikwirwa mu kaduga gato yaguze uruyasi agateramo amasashe y'ibitumbura menshi akagurisha rero uwo ndazi yuko atatanguriye kuri yasi yuzuye ibitumbura yatanguriye amasashe 3, 4, 6 mu nyuma ibihumbi 10. rero abajene ndabateye intege ukura amaboko mu mpuzu si ugusenga gusa ariko no gukora ntibahuzwe ngira ngo bama bahurira baja gusenga gusenga ni byiza cyane mu bibandane ariko kandi inyuma y'ivyo muhure nana none dusenga kwa kanga dusenga kwa Mungu kuva saa 3 gushika saa 6 umbere hagati mu ndwi hariho bamwe basenga rimwe hariho bamwe basenga n'indi myanya baba bari umwanya uriho abantu biyumvira ico bokora nibarera amaboko nibaje guhagarara kuri kioske ngo barindire ubafumbatisha 500 ahubwo biyumvira ico bokora nk'umugambi biyumvira ico bokora yego ngira ngo ikindi gihe tuzobatumira kugira ngo by'ukuri nibaza ko abajene ngira ngo barafise ikibazo ngira ngo cyo kumenya neza iyo migambi yego kubera kenshi usanga bakunda kuvuga nta mitahe turaronka gasanga nyine umuntu yarahejeje amashuri araheze imyaka n'imyaka wamubaza ndarindiriye akazi wamubaza none nkora iki ko atamutahe mfise mugabo tukagenda twumva abantu benshi bahereye hasi ngira ngo hariho ibanga rishizwe ngira ngo kubijanye no kumenya umugambi abantu bataramenya rero ngira ngo ikindi gihe tuzobatumako kugira ngo tushobore kubafasha yego n'ukuri jewe ndi hano ico umuntu ashoboye guterera yo giterera yego kuko abantu ni magiriranire urankeneye ndagukeneye hari ivyo uzi ntazi hari ivyo nzi utazi burya iyo abantu bagiye hamwe bakaterana ivyiyumviro hari abo maze guterera ivyiyumviro hari abajene nafashije umugambi kandi barawugiyemwo barawuranguye ubu bariko baratera imbere sinobivuga ko byinshi cyane mugabo barabajene nkuko nyene bahejeje university amaze imyaka bashomereye hama ndiyumvira ikintu no baterera mu buzima ndafata kikintu baca batangwa gukora none baratanguye gukora kandi nukuri numvisemo ikindi kintu gikomeye cyane nibaze yuko abajene buno munsi ntituriko turegera abatwitangiye imbere ntituriko turegera abadukurira kugira ngo ukumbure tubabaze urumva nk'ubu ko hariho nk'abo wafashije hariho nk'abandi usanga bicaye ugasanga mbere bafite n'ababyeyi babo bakora bafite ibintu bakora mugabo ntibigere babegera nibyo ushobora kubona umujene uri kuratwumviriza udafise umugambi utabona umugambi wo gukora mugabo egera basi abo bariko barakora abo batwitangiye imbere bumvirize ko hari icyo dufasha hari ikintu yaje kuvuga gikomeye cyane burya umutahe warize amashure aho urafise umutahe wa mbere iryo shure uwo mutwe ufise uko kwiyumvira ufise hari abandi batagiriye mu mahirwe yo kwiga mu mashure nubwo nabona Imana irabagirira ubuntu bagatembera mugabo urafise umutahe ubwo bwenge ufise n'umutahe uri muri wowe wa mbere icya kabiri nimba ufise umuvyeyi na jewe mfise umwana sinomuha amahera ngo hege oya gira umugambi hamubwire umuvyeyi ubwire n'inshuti ubwo ufise umugambi umuntu aravuga ati ujya muntu ujya mwana arafise kazoza zo kwishikana imbere wewe tegura umugambi weje gutegura umugambi ufukame ko usenge utangure uwereka Imana ubwa mbere wejeje kwereka Imana ugasenga
uwereke n'abantu uzosanga byaciye dusanga byaciye. uzosanga byaciye. Reka tugushimire cyane pasteur, dushimire na mwebwe mwese mwadukurikiranye, nibaza yuko mwungutse byinshi cyane. Na jewe nako ndakora ikiganiro nahigiye ibintu byinshi, nungutse ibintu byinshi. Rero nibaza ko umujene wese ariko aradukurikirana cyane cyane abakristo, na mwebwe mwese mutari abakristo, nibaza yuko ntimuzoshobora kuronka icitwazo mwokwitwaza muvuge ngo mwarabuze imigambi, mwarabuze imitahe. Nukuri iki kiganiro ucumvirize neza hama uje gushira mu ngiro ibyo wumvise. Niko twama tubabwira muri entrepreneur quiz, ushobora kuba uriko uradukurikirana uyu munsi udafise umutahe, udafise umugambi, mugabo ibi biganiro nyene tubashikiriza nivyo wumviriza hama bikakungura ubundi bumenyi hama ukaja gushira mu ngiro ibyo wumvise. Rero reka dushimire umutumire wacu pasteur, wakoze cyane, ufashije n'ukuri abantu benshi. Rero murakoze, tubashimire kurya nyene mufasha abandi mu ijambo ry'Imana mukabigisha. Nukuri tuba tubakeneye no muri kino gihe naho nyene kugira ngo mufashe, ntitugume mu ijambo ry'Imana gusa canke mu byo gusenga, mugabo aha hanze abajene usanga bakeneye kumva nk'ibi mushoboye kutuyagira. Murakoze cyane. Nagenda bashimire cyane kandi nshimire televiziyo yanyu. Imana ibahezagire, Imana ibugurure imiryango mu buryo budasanzwe, kuko muriko murafasha ugwaruka, muriko murafasha abantu benshi. Imana ibugurure imiryango namwe mutari muzi yuko yo kuguruka, kuko ibi bikorwa muriko murakora, muriko murafasha abantu benshi. Ndabashimiye, n'Imana ibahezagire. Mbega ni igiki mwosiga mubwiye nk'abandi bakozi b'Imana bazoshobora kuraba kino kiganiro, abapasiteri, abarongozi b'amashengero canke abakristo muri rusange, ni igiki mwababwira cyane nyuma kugira ngo kize kibafashe? N'akajambo notekera kanyuma, ndetse nari nayivuze reka nabisubiremo, abakozi b'Imana kujya tworuganiza amaseminere ku bijanye no gukura mu buryo bw'impwemu ni byiza cyane, ku bijanye no gutera imbere mu buryo bw'impwemu ni byiza cyane, ariko turondere n'abantu bateye imbere b'abakristo. Apana bajya bateye imbere mu by'amanyanga, bateye imbere mu buryo bwiza. Tubazane bagirisha amaseminere abajene bacu, babereka amayira bakwiye gucamo kugira nabo biteze imbere. Abajene nabo ndabinginze gukura amaboko mu mpuzu, ntihakagira akazi musuzugura ngo aka karasuzuguritse. Ndibuka kera tugiheza, twe twahejeje kera universite, nko kuja guserva ahantu wamenga ntavyo twokora hari kera. Tumenye ko ibintu vyahindutse, ibintu byarahindutse, turabona n'ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi busa n'ubwagoye, mugabo hamwe n'Imana byose birashoboka. Dukuye amaboko mu mpuzu, atakazi dusuzuguye, tugakora, Imana izohezagira ibyo bikorwa by'amaboko yacu. Nico noterera. Ego. Turashimye cyane mwebwe mwadukurikiranye ikiganiro cyacu uyu munsi cyagenda mwabyumvise umukozi w'Imana yatwemereye ko ikindi gihe cyose tuzomukenera azotwitaba. Rero murakoze cyane.